DFTV. Tunda Juhudi. Muri kumwe na Dinye Delicia nkuko mwavyiboneye turi kuri Miss Kugasaka uno musi rero novuga ati mpuye no mu boss muto agenda mwitanya mitwe bon reka ndamuha kayogira ngo ashobore kubaramutsa kugira ngo mushobore kumenya byinshi kuri we bamwisa MC Bless canke MC Panda. Bon, je ndamwitanya mitwe tout simplement ibisigara vyivugira ndakora mukije Bless. Ndabaramukije nanje muranyisa amazina menshi cyane ndabaramukije cyane DFTV ndakora mukije Dinye Delicia ego karibu cyane ngozi. Murakoze cyane. En fait nimubone ntimwiyumvire byinshi kubona ndyohewe cyane niko mpagaze nuno musore hano. Numusore novuga ati igituma ndamwitanya mitwe. Bon, novuga yuko ari mu bantu borganije Miss Kugasaka novuga ati ni Panda Entertainment. So ndakeneye kumenya byinshi kuri Panda Entertainment bimeze gute bitunganijwe gute harimwe aba MC harimwe ibiki ni kihe kintu novuga ati catumye wiyumvira gutunganya rino higano. Yeah, Panda Entertainment ni société événementielle iyi mubonera kirategura Miss Kugasaka. Donc ni jendi CEO wayo canke DG wayo Panda Entertainment ni nikora ma action menshi ariko ni team no kubwira yuko iri all talented. Donc abantu bose barimwo bafise amatala yose abaho kuko urabona ko harimwo aba MC harimwo aba DJ harimwo aba bodyguard harimwo aba models n'abandi benshi cyane abashobora kugufasha ama service yose atandukanye barimwo. Donc ni société no kugira ko ari société yagutse kandi itegura kubakorera byinshi mu minsi iri imbere. Panda, en fait, jendi mu bantu batangara antuka namwe harimwo benshi bafite ikibazo nk'ico nanje mfise. Bigenda gute kuba uri CEO w'abantu bakuze bakuruta nambona uri muri age bon ya jeunesse bimeze gute nta gasuzuguro kabamwo canke bimeze gute? Ya dushobora kuba twarafunguye neza ariko imyaka donc isura ni yakomantara ku buryo babona ko dushaje gusa imyaka yo turayibitse ko kandi burya ntihatwara ukuze hatwara uvuga ukuri hatwara uwuzi ibyarimwo hatwara umuntu azi ibyo ariko arakora ya novuga yuko uri CEO wa Panda Entertainment kandi en plus de ça ukaba uri numu MC ukaba ukunze kwita MC Panda ntibikugora cyane kuba uri mu MC en même temps uri CEO w'iyo Entertainment Panda. No ntibishobora kungora kuko urashobora kuba umutwara handi ukora handi. Donc urashobora gukora ubuzi bubiri igihe cyose igihe kimwe. Donc ivyo ni ibintu bisanzwe kandi ibintu bijana kuko turi muri domaine événementiel ahantu henshi cyane turashobora kuba turiko turifokaliza kuri événement no ku mayandi ma service atandukanye ariko cyane muri événement ego. Donc ntibishobora kuncanga na gatoya kuko ni ibintu bishaka kumera nk'ibisusa ntacyo bitwaye ya Panda biratangaje cyane novuga ati biratangaje cyane novuga urashigikiwe félicitations imbere ya byose. Merci beaucoup ndashimira cyane Imana abandi baza mu nyuma kubera novuga ati ama société presque nka yose novuga ati ama banke ibiki novuga ati ibintu byinshi vraiment ama société menshi amushigikiye Panda abaririmbye presque nka bose bishikiye hano abamenyesha makuru bo ni nka bose bari ngano natubose abamenyesha makuru twahishikiye ngaho kuri Miss Kugasaka ugiye no kuraba ama sponsor vraiment ugiye kuraba novuga yuko ari nka bose bamusponsorije wiyumva gute canke nubuhe bucuti wara créé kugira ngo ushobore kubushigikiwe kugeza kuri no saha n'abantu bameze gute abaririmbye ama société abamenyesha makuru bimeze gute? Ivyo bintu biba igihe cyose utahuye yuko ubutunzi bwa mbere kwisi ari abantu umetse kubona ko abantu aribwo butunzi bwa mbere ivyo byose birakunda uca wihinyisha ya byose bano bose n'abantu bariko baramfasha kubera ubuntu nagiye ndabereka kubera uwo babonye ndiwe ubushobozi babonye mfise baravuga ati uyu muntu nuwo gushigikirwa habaye nko obstacle menshi muri Miss Kugasaka yoshobora gutuma dushobora guhagarika événement mugabo turabisimonta turavuga ati uko bigenda kose yagwa yareka événement izoba igihe cyose nagwa mu madidane nkagwa mu bintu bicobora kuguma bituma événement ishobora gufailinga donc nkabona yuko ku munsi wa nyuma bishobora kwanka canke ntibe niyo munsi naciye ndesida date izobera kugira ngo umuntu akore afise objectif akora afise ikintu target ikintu ariko arakorerako mvuga ati niha intego ko premier hategezwa kuba événement imvura yagwa canke yareka niyo mpamvu twace dushama ingufu nyinshi kwiyo tariki imwe kugira ngo événement ibe. Oh by the way ndasabye cameraman ahere hasi gushika hejuru Panda uraberewe cyane. Merci beaucoup. DFTV. Tunda Juhudi.